ariho Sami ariho Ciza ariho Dona oya buretse kwa uvuye kuri ninde usimbutse nuze gukora karashika usimbutse nuze gukora nimba ari nkina mico uje usimbira kuri nuze tegereza ico kintu wagime kikasense bijya bintu byo kugira bijya bintu byo kubanirana abantu kudasohoka ukina ijyane kubu muze mu muri selfish kubera ko turabaramukije mwiriwe bwake mwaramutse cyangwa mwaraye bwa mwaraye byose zirinda mu kanyu nizera ko mumeze neza umereye mwese umeze nabi naho bizera Imana byose birashoboka ni kwizera gusa kandi Imana irakubona ni Bagiye TV ndakubwira kuri subscribe na notification nizere yuko udashaka kuraba video filmu tsaka subscribe kabisa kuko ibintu atari byiza behind camera turi kumwe na Nyama comedian abo turi kumwe nabo sinigwa ndakubwira amazina yabo nibaza yuko ugabusanzwe kuri entertainment ndundi ugabusanzwe kuri kana film ndundi aba bantu urabazi iyo bija hose ariko rero arasanga ari ukigura phone ya Android reka ndakubwira ko turi kumwe na CC and Stone kandi Stone and CC atangura umugabo oya tangura umugore cyeze nicyo kintu madame monsieur byose birashoboka Stone ni sawa mutama ni sawa kwe tumeze neza atangura monsieur madame chez madame SMS atangura madame SMS muchongera bwa lady and gentlemen nini mpaka atangura abagore sisi ni sawa murakomeye umwana ari he umwana bamutwaye yatembeje asiga afise abasheri benshi umwana arakuze kweri umusore w'umusonga haje bavuze umusore w'umusonga bashatse kuvuga iki so abashatse kuvuga iki se nyine sumva gise ko ari umusore w'umusonga kandi of course niko umusonga ufata umuntu nyumva sina agenda twika agenda fata abantu nyene kujyo bagira n'ibyago bakaruhukira kwa muganga umusonga kubiki batovuga inkumi y'umusonga basi nase ndumva inkumi y'umusonga impamvu ni kubera ko gise erega none abahungu sitwe dutera imisonga yani turayitera kuko tuba turibonye Stone and CC cyambere na mbere mvuge ati congratulations kwanza kuba film Urukundo Rudashobotse uyu munsi igeze kuri views zirenga 3000 merci ikintu kidasanzwe cyane merci beaucoup niribanga mukoresha Stone kugira umusore gushobora filme mu minsi ngahe yonyene bimaze gukubita views zingana shamu byukuri kandi kuri cyane ushaje nyene oya umusore nibaza ko cyane shobora kuba ari nshasha ariko twebwe ntabwo turi bashasha amazina si mashasha kandi especially nyene nka CC especially nka Stone Gusa Stone na CC ninde azwi umunazwe CC ni Stone oya biratandukanye werekana ko ikintu kimwe ingere bimeze werekana ko ikintu kimwe urabona CC aruta abafana Stone ariko Stone and CC baruta abafana CC yeah CC aranduta abafana ariko Stone and CC baruta abafana CC okay urumva ufata abafana ba CC ugatiranya ka ba Stone ngace basumba ba CC wenyine abandi ndemeye tubwire rero akaruka kabijya mukoresha kugira filme zanyu bazirabe kuko filme rikiraduga ku rugero rwiza comment zishika kuri desa muzukuri je nibaza ndiko ko turi abantu b'abantu turi abantu b'abantu ko especially nyine nago twirengagiza abo bantu abandi bantu bita abafana uko tuba tubafata nk'umuryango so mugeje tuba dukoze igikorwa yani bagiramo uruhara runini asana mugo nyene mugo partage
kuko bavuga ati tubikora nyene umuryango kuko nabwo bigera nabwo tubandikira mu gihe dushaze kubarungikira link kungene wenda bamwe babikora no mu buzima gusa nyene turaganira nyene mu gihe dukize rero igikorwa nyene biraborera sana kugipartager kuko bavuga ati twama dusanzwe tunaganira no mu buzima gusa n'ugusibye no kuganira ku byerekeye filme gusa yego okay nikiye kintu mushimira aba fans banyana bakurikirana like ari abitanga ari abitanga nyene ubwira kuko urabona nta management bitanga gute bitanga just mu buryo nyene ibintu nk'ivyo kuko nta management dufise umva rero mbwira tugiye gufara gukora nk'igikorwa hari gihe umva umuntu akavuga ati nyene niba mugiye gukora igikorwa je ndashaka kubaterera bikona amafaranga amahera nyene none kamera ko tuyikota twoyikura man turi abakinyi ba film yani nibwo buzima twavuga yuko butubeshije you see so mu gihe rero nyene tudahembwa inyumisho w'ukwezi byanga bikunda kuri babana babaca kwa batahuriye ibikorwa byacu n'uburyo tubikoramo bavuga ati nyene reka tuba supporting muri buno buryo kugira ngo ubashe kwigisha benshi nibaza yuko ari ibintu byiza cyane kandi birabaho abafana gusupportinga abantu babaha ibintu byiza hakaba n'ikindi kintu wifuza guterera Stone and CYC ngumanda bicanganye n'agasozi twese byose biduhuriza hamwe hakaba n'ikindi kintu wifuza gutera kugira ibikorwa bitera imbere nimba bagushimisha urahawe ikaze bo baronka hehe nyene nimero zacu ziri buri hamwe nko kuri page yacu kuri Facebook na nimero zacu turayane ziba ziriko especially yani una commence honyene acanga gashirayo nimero ziye nk'ibisanzwe ufata ugashira izina rya yani nimero za phone ngaho tugaje tukwandikira nyene muri uko biyenzo tukomeje kugurushira kuza tuganira ko twaba tukoreshe ngo Gmail oya nyene yani byoroshe sana ni WhatsApp ko mutakoresha Gmail yeah kandi nibaza yuko bagiye kubaterera guterera gusupporta kugira ngo kubera ko urabona nk'ubuwonya filme badusabye yuko ashaka ko twibandanya musa twe twayikoze ari gice kimwe cyonyine umva rero cyavuga ati yuko ashaka yuko twibandanya hamanyije turonka idea nyene irenze ijya ya mbere tuvuga ati iramusibaye na seri bishobora kuba biryoshye cyane umva rero nyene cyeso filme giye kuba series cyo twikora series seri episode 2 igiye kuboneka cyane vuba nyene nayingizohera nayingizohera urumva ko mugiye gukurikirana hari abantu bari bakumbuye CYC bavuga ati CYC aravuye hano twahora tumurabira iyo bagiye kuryama ariko kandi barakoze urabona ko baciye banyaruka gukora nta kuryama kabisa ndanabashimira cyane kuko mugiye kubandanya muraba urukundo rudashobotse series bigiye kuba series episode 2 coming soon kabisa kuri CYC and Stone and CYC shobora kuburi kuri aba internet turakora subscribe kuri channel ya Bujati Jeondaze warabikoze jakuri kuri aba internet turakora subscribe kuri CYC and Stone and CYC unyaruka ubunyene ukore subscribe kugira uzazura buwa mbere kuraba filme urukundo gusa yutatumenya ndende kubuntu urukundo rudashobotse rero kirakwiriye nose uva nyene ko bice bikwirana nyene kuri yo yatarabona urukundo rudashobotse nyene garakunda kukantu kumuvanga nyene ako ubenze ugerageza ko jowe kose muri yani mu episode akurikira yose ijambo nyene nirize rigarukiye zo kwihatiriza ako nyene ukuva ngo yani nyene CYC hari abantu babonye utagiye kubandanya babibaza ngo ugiye kuryama akajambo babwira wahumurize muri make bumve yuko ibikorwa byawe bibandanya abafans bawe babandanya atacamira so nibaze yuko impano iri muri twebwe tuyikoresha mu gihe ufise impano ugacicereka ngo ni kubera ikintu kanaka utazi icyo uri kurakora ubisanzwe rero filime iri mu buzima bwacu filime nubwo ko ari tubesheje of course umva rero turamutse duhevye gukora filime ubuzima bwoba nyine twengwa
nyene twotwe so nje gutuma uko dushoboye kose kugira nituri ibikorwa dukora tuma duca hasi no hejuru nyene tugakora nyene bigakunda tugakora bisigura ko rero sisi nyaretse gukora sisi cyane ntazoreka gukoresha zobandanya abakunzi rero mwari musanzwe mudukunda twikundanira mukomeze kudukurikirana kuri STONE AND CYCY nyine nofise n'urusaku rusakuza cyane yuko nyine muhora ko barakurikirana Aisha nyine sisagiye kwiki yani azowizamwo nyine nyitegure nyine mu byumve nyine babonye ko bidakwiye muzobikate muzobikate Nibaza ko hose birashoboka byose birashoboka of course sisagiye agiye gukora nibaza ko biba nagiye no gukora ko gusumba uko yahora akora nubwo nuko of course hama hari du comment nagiye mbona abantu bagiye bavuga bagomba no gutukana bimwe bitandukanye ku kiganiro twakoze ubuheze wewe uvyakira ko turiko n'abantu baguharira ko nabona nka comment ugacisanga bishuranye babwirana ukuntu bijya ndabikunda bijya bintu ndabikunda bisigura ko nimba bari umufana ariko aramfaka agaca bundi amwishura bisigura ujya amwishuye ya mbere mu kibanza ibintu je ntabwo ushobora gukora undi yabinkoreye sivyo rero so sinzi ko navuga ngo n'urwango sinzi ko navuga ngo n'urukundo umuntu ntagira abantu bose ngo bamukunde afite ubaye mu rukundo rw'abantu bose sana kuri udatwika nyine cyose udatwika ariko rero mu gihe uri kurakora igikorwa hakaba bamwe bakagufaka abandi bakishura usanga biryoshe cyane afite yavuze ati batakuvuze wumva aho twika gute so rero abantu bafaka mukomeze gufaka je birandyohera tu gusa je byarandyoheye kumva hari abantu naje byarangiye kumva hari abantu baharira ku kintu bamwe bakakuvugira abandi bakapinga nabanko na bose mu bisanzwe ariko nabanko na bose gusa ikintu kimwe nuko abo bamupinga sisi ni bakeya cyane ego abafaka ni bake gusumba abo dukundana nico kiryoshe yene cyafata ngo ashingire kuri babantu bamupinga kandi ari bo benshi bamushigikira umva twicyo dutegereza kuri abo bantu bamushigikira ariko je nabo bamufaka gacituga ahubwo nyene rero kuko bisa nk'omwe ngo bibashimisha gufaka reka cudukuru bitikindi gikorwa nyene basi nimba aho bahariyo dufate nka commentaire jana sivyo 30 bagafaka 70 Nikasha bakora faka bomba bariziki. Naho ngati komiza gufaka abo dukundana barahaje. Kuko agenshi umuntu yakora kuri igikorwa kibi kivugwa na bose nyene yuko ari kibi. Ariko umugiye ari umuntu akibona nka kizi ndakakibona nka kibi. So umuntu agaca bishizaho gukora ico gikorwa nyene kuko wasavuga ati byanga bikunda abana banashaka kumufaka ni ko bashaka yuko. Ako bakirengagiza ati aramutse yicaye niye yandi nyene kandi rero biranaryohera sana sitwe je ufata kandi naho bovugira ne buca bavugira namwe bovugira kandi n'ikindi kiryoshe sivyo je ufatse ikintu wakiravye na mahoro menshi bisa bashize ko kubera abayaravye reka kugira faki bice byerekana ko yakiraje ni safra je utumufaka wabiravye n'ukuri Gusa ari comment nabonye ngurumva ngo sisi ngo nwishinga ngo umugabo ngo n'umwana wundi ngo je ngo umugabo ngo yarantaye ngererere ngo twarabyaranye hari abantu baba babona ubuzima bwabo babaye mu bakaza kubegeka ku bandi abantu so ivyo nayo bivuze nawe mbwiye okay muri interview ihera bari barabimbajije naravuze ati wonye vyabaye ko pore sana sivyo ariko nimba we vyarakubaye ko nucibaza ko vuba ku bantu bose kuko cimenga barikora dutega imisi arunwa komanza avuga ati ngo shango ngo n'urukundo to ngo ivyo bintu byanyu ngo n'urukundo toto ngo muze mukore indi interview nyuma y'imyaka 5 ngo turakungene izomera shewe message kwirikina ngo none abantu batwarira imisi nyiki nce ndafata ndanamwishura afata nimero zanje 76 086 856 cyangire izindi zo WhatsApp inyuma y'imyaka 15 uzongere kandi utwandike tubaze same question none dutegera imisi nyiki bareke basi kuja mu kibanza c'Imana Imana niyipanga nta mwana wo mwashobora kudupangira yose so okay turabana babantu sivyo kandi ikintu kibaye
kiba cabaye sivyo Yeah. we nimba carakubeye ko acihanganira sivyo ukabwo ubuzima warabubayemo bwakira ubwo nyene ko urazi ukuntu wabubayemo nanje nivyashika bikamba ko nzomenya ingene nifata ariko rero nurishiramo uruhara nushirimo uruhara kwera ahubwo nimba bibaza mubaye ko nk'uyo mukobwa agomba guhita avuga ati reka ndamusengere basi ko byari byo byose ntabwo ari byiza reka ndamusengere kugira ngo abashe nazo ave amera nkanje Pawusha wandika muri commentaire ngo narakunzwe ngo umugabo wanje yanaye nk'iki nyene ibintu nk'ibyo ari ni umugabo yaragutaye ntigeze gukunda rero nuko nyene of course ryatari gusa aramuntu ibintu bibako agaca urumenga n'abandi bizobabako gusa ibyo birashika ibyo nitwo bijako cyane kuko nta niterambere ibyo biri of course niteranyuma niterambere ibyo biri so narakandi kamushaka ko tuganira tumaze imisi tubona ama competition atandukanye y'amafilme akaza abantu bakigira ngo tugatugire competition ariko ugasanga hari abakinyi benshi tuzi kandi bariko baranakora batarimwo kuko na STONE ntaho twabonye kweri kandi harabona abonyemo bafise filime imwe na SYCY ntaho twabonye kandi afise filime nyinshi yaramaze kugira muri Urukundo TV ubuvuga iki kuri izo competition kuko maze ka competition y'abakinyi ba filime ndundi yategerezwa kubiri mu muco yategerezwa kubiri mu babandi bose tubona ko burya atakantu kakangonongono nakamwe twumva muzukuri cha izo competition reka ndakubwiye ikintu kimwe warazibonyeho Bollywood nimba ari Bollywood nabonye abakinyi bafashe barashiramo nyene ariko reki babaje nuko bagiye kwandika bakavuga ati ngo nabakinyi ba filme bo mu Burundi abakinyi ba filme bo mu Burundi kanga cisanga rero bashizeho umuntu atanguye ejo ubwo tusanga ucyo bibana oya urabona ari nko gutanguza ari nko gushiramo umuntu akavuga ngo ati wenda basi iyi filme imwe yakoze amateka kuronga reka nakwira ikintu urabona njya nkujya ijya award musanzwe ariho Sandra ariho Chiza ariho Dona oya abakinyi bose bo muri Rukundo TV mu bisanzwe haje ntabwo bari ko bakwiye kukuramo ubwo ariho nk'abo bakinyi bo muri Ihuriro TV musanga bari bakwiye kuburamo none iyo award otegura abo batipe babiri mudakuyemo n'ababiri mu selection nimwe babiri mubashiremwe iyo bari award nyabaki niyo nubwo reze nakaba nibonye ko cyangwa samba bino iboro birimwe amanyanga ni mama gusa Ruvera rimwe filime yanyu yaragiye mu mwanya none nyine ibyo ubone gusa nuko nabuzemwo wewe kandi Ruvera numvuga ko yari wenda usanga histoire yari ya Ruvera wenda ugasanga ibakirwa wenda bari kubakasa amafilme ni abanyene filme ni bakasa abakinyi ba filme kuko uvuze ngo nubwo bizabiruko ma umukazana imbaraga zo kwihangana amateka yazakoze sinibaza just nyine ko bari kubara nyine n'abakinyi bangaye muri muze bo muri Urukundo ariko barashitse barabona nyene nanzi ko mabuko tuza kuronkamo igari yabaye yo gusa general nagerageje kubaza kuko narabona babipostinga abakinyi ba filime bamwe nabaza iyi competition bandi ariko bayitegura naje gusanga baraje abakinyi bataza bariko bategura uce wibaza ni bari bazi abantu ko bategurira nico kintu rero cyantangaje kuko nibaza ko competition nyinshi cyane gutanga award y'abakinyi ba filime cyane mu muziki cyane mu bindi bintu uramenya cyane biko bikora banaka gusa baje gutora mu nyuma izina kuko je narabajije mu nyuma maze kubona izina bambwira yuko ngo batari bwamenye izina bavyita biboro byatangwa ari Stropol imbari Stropol umva website menga yitwa Stropol none sinzi nihe bigeze iyo competition zibajyaye ni kuvuga ari abantu babaye selectionné bazohabwa award bari bavuze mu ndwi zibe kumenga zaraheze bazi iyo byagoranye ariko reka turindire ariko byiza akajambo wovuga no kundi umuntu yo kwifuza kugira competition cyangwa gutanga award nibaza yuko babikora batabanje kuraba neza ati eske twobigenza gute twobikora gute cyangwa babanze bavugane n'ababimenyereye cyangwa n'abajya bakinyi ko je nshaka kushira muri competition ntazi of course kandi n'ikindi
okay baje kamwe bakora izo competition nko kurande gwacu tuko turakora nabo tuko turayigana n'abandi uyu musanzwe abana bimwize ball za competitions so competition ikwene niyo komeza ebyo bisanzwe mzee naje ndashobora kuba nifata ngwendi banavumbe nk'amahera nko miliyoni acamvuga reka mfate nikore competition yaba cameraman bakamera amafilm none nawe ushutura akagwi k'abantu bamwe none si umwe kwa nyene babikora none bako bukoze nka bimwe bakora umenye ko nyene ibyo nizo gusobanura nizo competition kumeze no kwanza kugira ngo competition kwanza bazigire ibanza kwanza kuba promo urumva bakabaye kwaje promotion kwanza yunuze kwanza ikamenyekana kwanza nyene yuko nyene ihari hanyuma bagaca bagenda rero batanga ama invitation kukira abantu bose bazi yuko bakina amafilme abazoshaka abazoshaka bagazo participe reka nabo muri Tanzania sije muri Tanzania bagiye gutanga ama award Diamond avuga ati jewe na award zanye zo kwinjiramo ivyo babigize barabitangaje mbere kugira ngo na wa mufana yani wa Platinum adashiramwo ikibazo avuga ati ni gute Diamond atayimuhereje kandi yakora IP imeze neza urumva yani bishoje gusobanukira rero like ni dufate like urabona abo basami n'abana yani bamaze imyaka myinshi muri muzeyi abari bavose bamaze imyaka myinshi muri ball z'amafilm ese weda nibo bo bariko barabegereye bagucagena nko kwinza bakavuga ati nimuze kubitahura nabi abo bose mukikanye bakabaduganye nka Sami twaramwegera avuga ati yumva ko atoza gukompeta juste yani muri competition gato kwinjiramo kugira ngo nababaniye babibona bavuga ati bya bintu biri mu muco ntabwo bagiye batoratora abo bishakiye nyene ibintu nk'ivyo afite mu bisanzwe nk'icumviro kuri John avuga kwiyonye singa competition kuko nimba ari competition baratabaso itangazo ati umukinyi wa filme yumva biba afise filme ishobora kuja muri competition ayitwara ipresente ariko bo baritorera uravyumva nibo bitorera yimviriye filme akavuga ati yinyikwiye kuja muri competition ese itora wenyene na nyene filme atabizi nane kashaho nabajije umwe mu bashoboye hari umuntu yasaba ajya amafoto bakoresheje nashe kuronka amahirwe ndaronka umuntu yabaza bajya bakinya amafoto navuga ati ibi bintu bimeze gute bitunganijwe gute yashe kumbwira ati iyo myidogo niyo twari dukeneye dukorere ku myidogo yanyu twe tuzikije muzobivuga ndavuga ati na makuru akuye yamaye kandi nibaza yuko yari mu ariko babitegura kubera mburi nzi usaba amafoto wabuze impamvu uriko yasaba wabuze ni yajanye wabuze nabuyaha ariko jewe byarambabaje kandi shimire mutamare wose ngaho we nibaza kivye iyo base bigira nka kujya muri festival uragenda ukadepoza filme ukandika vyose bakamenya ati nakakubona bajya abantu bashyize muri competition ntama biography yabo bazi yako festival urajana filme izina rya director ifoto byose na biography kugira babone ati uyu muntu filme afise story yihe muri filme nibaza yuko naho byagenze ko nta kundi ariko dushimire mutamare wose kuri festival deuxième édition mengri hafi hari filme mwe mwatwaye kubera basi ko tuba twumva ngo n'abatwara ngo babatanze ibiturire kandi no kugira turonka amafaranga yo gukora filime bibari kibazo umva juste n'amambo ugenda bazije bivo je gituma wera mwana ndavyumvira ati ni gute bamwe barawo yatuze ko baba barakoze cyane bategera bagenda muri zo festival nibaza none ni ko baba badakora neza ngo ko bamaze gusanga yani ukuntu ugenda gupresenta filime yawe ugaca usanga yani bayiciye n'ubusa ugasanga na filime yatwaye nyene utonayiha ugasanga ari kuko nimba film ugiye ku class nabwo banza kwanza ku class muri no uyano ugomba kuyira kwanza kuri titre ukabambeye titre na film bega byajanye mimi nakava film nyene ukomeye nyene just something like that you see zaba go usanga wenda abika bari yo mpamvu nabonye batagenda gupresenta ama film ko babazi ati nyene babazi umuntu aza gutsinda gusa leo sera tubwiye ati hari abantu baje bakavuga ngo byari byare wose ibikiti festival si yare wose ni igihugu nibaza ko umwe wese bafise ubitahura ugasanga bavuga ko ari ibintu byiwe ta muco birimo mugata ugasanga hari kavuga umuntu numwe atarajayo na filme basi n'umunsi umwe abona ivyo bintu byari oya none muzeye none ibi kadufata ifetikabe
ubuze ngo deuxième edition igiye kugira ego ibisigwa habaye 11 habaye 10 habaye 9 habaye 8 habaye 7 6 5 4 3 2 gushika guhera kuri 1 none iyo 1 gushika kuri 10 genzi ya 11 iyo 11 edition ko ariho fani yatwaye iyo 11 gushika iyo ya 1 gushika kuri 10 zoba zarabaye gari zarabaye niko akundi nyine usanga mwebwe abakinyi b'amareresi mutakurikirana ibintu canke tubikurikirana gute ivyo mu ma competition gute ivyo bagomba koza babishya mu wemva kutajanye yo filme yawe none nk'izo nyamuzibaza yani twatange kwimvagiza kuri oya yinya 11 edition none musanzwe nimba uvuze sivyo igihugu sije biba ari ibintu bisaba gifite kubona yani nko ku makuru ibiki nyine ibintu nk'ivyo ubona akavuga ati nyene abantu bose afise ibintu kuru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 
gituma uyu munsi wa gatandatu tuba tuzi ni ngombwa tugende gukora ibikorwa rusange kugira ngo igihugu cyacu gise neza none tuzobimenya gute muzee mu gihe tutabibwiwe mu gihe tutabyeretswe usanga barabibwiwe ntiwabyumva cyangwa ugasanga ndanabibwiwe ndaba iki urarabayete yego no kuri ndarabayete kandi buri munsi amakuru ho ni itegeko kuyaraba abantu batarabayete ni kuri je everything bindera amakuru yo ni itegeko kuyaraba none umuntu yomenya gute aho igihugu ciye kigeze ataraba amakuru kandi ko arivyo biba bigize abo turibo Iumva rero bibe kungiba bidacha mu makuru none ngo mwitama two bimenyera he gusa reka turindire 10 edition baza ko ari inzu imenya 11 niyo nyene nayimenye bambwira ati yuko yani bazotanga filme ya nyuma ejo ndibazi gusa 10 murayimenye 10 edition kwimenya barangije gutanga no yani baraheza bacha bongeza izindi minsi barongeza nani impamvu yo nuko atokakimse amahirwe yarahari na ugenda ukorera mu miliyoni ushaka usanga abana radugije usanga bayimeshi uyu mwana ababikunda ni bade usanzwe burya urabona usanga festicable bitonganije mu buryo bwiza ariko bajya abantu ibaze ugasanga muri bajya abajaji nyine bagira bavuga ati iyi niyo filme zogira nta muntu umwe abagomba kuba bazi ariko jisije nk'afise makuru avuga neza byimbi yuko yani umwe mu bantu babazojija yigeze gutelefona umuntu ugira none we filme yawe uzoyizana ryari none ico kintu ukeka je uyo muntu nimero yiwe fise umva ngira gushimwe indi yani filme yanje mugenzi nizo ryo mu nyene ari mu bantu bazoca urubanza kungene filme izoba yatwaye ba telefona nyavuga ati none filme uzoyizana ryari nze gusa twifuza iterambere muri filme ndundi dukora ibintu biri mu muco jise nyene biri mu butungane kugira dushobore gutera imbere kuri cyo gituma rero twebwe tuca dufira ku ma YouTube tuvuga ati tukomaze tugerageze dukomeze gupostinga nyine ku ma YouTube bivaye no kungene urabona ko isoko rya YouTube rihagije stone kuri gute dukore gute gashaka mu bindi bihugu baba bafite ama site web badandariza ko ukaraba urishi none mu barundi bose dufise twarabuze umuntu azana site web azaragura amafilme hama bayaraha ntese mpamvu ninde kujya kuko iyo festival kugira ngo ayikoreshe ibintu mu mafaranga menshi kandi usanga umengo ari musofata agashyiramo umutayi muri ivyo biporo nyene bya ma site web yani bishobora gufasha cyane kuko umuntu wenda aba yayikreye umba nimba jeshizeho filme yavuga ati umuntu wese azogenda kwiraba ko filme ari amafaranga azoarinjira mu mafaranga mu gihe ujya muraba yayikreye wenda azovuga ati rero ngaha tuzaturakasa kuno kuntu kugira ngo yani we azokunguka yonya nk'umuntu yani yayikreye amatwiwe duje dutwara ko yani kuraya anya kandi zo rero biba byoroshye cyane kugira iki kubera ko bica byoro kungene yani n'abantu baratora none rero hariyo yitwa Bujapay barakugura filme bakayimarana ukwezi muravugana akayimarana ukwezi bayidandaza iwabo hama wewe ukazosubika ipostingi iwabo urumva ko isoko rihari tuzobarondera hari uritura wumve ko rikugura none izi festival zitogwa n'abajije musanzwe filme zaje zigomba gutogwa n'abafana umva aho turi ku isoko isoko rihari tutirengagije kwa rya festival filme zaje zigomba kwanza gutogwa n'abafana kavuga ati iyi filme kanaka amadeni agashafata na organisation ya bene festival none muzee wobwirwe none twoja tubwirwa niki yuko muri rya filme baba filme ziba zagiye zose baba baziraza baraziraza gute nari binyo none tuvuze iduze medisi
je nzoshikaye nubwo ata filme natanze nyene nzogenda kuraba amanibariza ikibazo mbega yani iyi filme yanaka yo bitangura gute oya barazira abo tutanga amanota gututanga oya mu bisanzwe rero Festicable abafana nibo bagomba gutanga amanota bavuga ati iyi filme kareka ibintu birabigoye mzee birabigoye nje gituma rero twebwe turi focusinga yani muri hantu nyene tubasha kugera mpamvu yo kwipasha muremure wenda yani simba ko hari isoko rya Buja Pay ushaka kugurisha ko film wenda ndende amafilm bagashaka kugura ngaho muravugana bashaka kugura hagati ya $100 umenga na $100 umenga nimba ni film Urukundo Rudashobotse yonyene twebwe yadutwaye 600,000 amucu ufata uyigure ngo 6 ucugura ukigura yango ucigura ngo $100 yani wowe uyigure amafaranga ari musi y'amafaranga nakoresheje mu kugura none ngo bayimara n'ukwezi yo gashaka kwipostinga iwawe none byo bishagasha byunguka ikire Google sindi kugerageza cyo ni kumanura agaciro k'ibyo abantu baba bakora kuko mu bisanzwe honye dufate nko mu bihugu bimaze gutembera cyane neze kuri film tugeze nko kuri film usanga biri nko mu murage w'igihugu bavuga ati yani turi proud no kwa dufisa abatimba film mu bihugu byacu nyene ibintu nk'ivyo gusa twizere yuko iterambere mu bizoza ko ikindi kandi uretse ku isoko rya YouTube araho usanga habonetse job ugasanga nk'ubu harabonetse nk'i company kanaka ivuga ati sisi we kubera uzwi turashaka turagushaka mu product yacu nibaza ko navyo biri mu vyotuma abakinyi ba filme baronka kanoti ni bazi kubera iki bataraza nk'ubu kurondera sisi bamaze kurondera ndeho oya barahari bro gusa nyene babigoye mu bindi bihugu uriko ra mu bindi bihugu oya ari tandukaniro ryo kandi ari kabasani of course filme canke bakora umuziki ariko ino ntano oya byatangiye kuzana abangaho rege ari kiboro bamushizeko we na Estanishi okay abona musicien ntabwo ari aba cinematographe nyine izo si none si kunambi kare warubwire wabigera umubona ko fizo niyo saba twaramanze byatumwana niyo saba isi nyine zose ni kunambi okay nibikorere no bakina kuko nta myaka 5 nta myaka kwanza 3 irahera ibirbo bya cinematographe bitangiye kugira yani intumbero nyamukuru ngahanyi wacu ubu rero niba bitangiye kuza nare nyene tuzohashika zose gusa ni buke no kwitanga no kutibagira ko yene no kubushika no gushira imbaraga nyinshi zo gukora hari naho usanga nk'ubu gasanga ni company kanaka ikiyumvira nk'umukinyi bavuga ati ishireko kuko bajya banaje gusanga bajya abantu bashirako nibaza ko bagenda bakaraba umukobwa nyine asagasura kameze bien bagaca bafotora kare waza barashirako ariko nibaza ko nabo bihenda kuko ushize ko umukobwa nka sisi ninaca kubarabara mbona pancarte riko sisi nzohagarara ndayirabe ncaca nibuka ibyo amaze gukina pesa nkashasoma n'ivyanditse ko n'ijya product iriko ariko bajya abantu bashirako nibaza ko babahomvye kandi n'ubundi babariha amahera Goje nabunza ndaba je sindaba umuntu ntazi wenda usanga umunsi uzogira umuryango naje bazoba bafise nka pro bakora ibintu kanaka bazoba dufotora kubera ko ikintu kimwe ari itandukaniro ryo kurondera umuntu no guhamagara umuntu sasa bowe ni barondera uwo bashirako ahubwo bahamagara uwo bashirako kandi keje uhamagara umuntu ufise contact zo muri telefone mbeho nk'ubu sisi niyo kwiha igikorwa kavuga ati jewe ngiye kudodora mu ijya company kanaka ndabasabe naje bashireko kuko nakungu tubize genda gusaba abantu dukorera filme Urukundo Rudashobotse umwanya mariage uzizo batubwiye tuzokungukira hehe bizogenda gute tureba sobanurira turamutse dukoze filme bizokunguka mu bibiri yani dukoresheje n'igezina ryayo mu tuzoshimira wenda niba bitubafasha mu ruku kwezi cyangwa amezi abiri ariko mu mezi 3 bishobora kuzobafasha ni abantu kumenya hano hantu yuko hasanzwe hari urumva rero ivyo bintu kwanza ifoke maze kwanza zubyisi uzogaruke jedi kandi tumwe tugomba kwikorera ariko byose ni intambwe ni boro tunyine tuzoshika ni mu Burundi keshi bitugura ko nka location dukirira mu filme bagenda gusaba ahantu bakakubwira ibindi bintu ibyo bintu byanyu je ntavyo mbona ibiti yahe inyungu ivyo ntivyemewe banaguhaye bakaguha isaha yasaye imwe nizo uraheza turetse nico bagatangura gucira ibiciro none murari haya mu bisangahe okay nibaze yuko ari kugira publicity y'ikintu ciyo
nibaza ko ikintu cya publicité mu Burundi kitarabikirenga byo ariko tugomba ega niya yandi nyene tuzoshinda kubishiramwe imbaraga na namwe bizogererega urabona nk'ubu unya rero filme nabonye nganya yitwa gute baje anyene gusakinya barundi yariko aranwa mirinda ariko kajya kabora aragakurako kajya gasasha aragakurako amawe wayibonye gute yagakuye kuko nenda yizi ko niyo yani ni favorite nze yanje urumva sasa rero ivyo byose bishobora kuba bizirafashe mugereho tuba tugiye gusaba ikintu yani bagatwima natubwe na mpamvu twofuma dukina scene tukinwera amazi mu gikombe bikarangirira ngaho onya ikintu nyamukuru no gutanga message umuntu abakire ko dukorana business mu gihe gushika umusoza abona bwabo nibyo bintu wenda usanga bifashe akazi yagacavuga ati rero nakeneye ko mudushisha mu bino bintu muri filme yanyu ni buhoro buhoro ako mugiso wabona ati muri filme kana akanyene primus barashiramwo nk'ibisanzwe koko barashiramwo nk'ibisanzwe bazokurondera gute kana bagira promo kubuntu ariko niye bijya bitwe tuba tutazi yuko ngo none ngo Brarudi ushobora kwigirira promo gute ngo kandi izwi yo bizwi nga mu Burundi ko ari abantu ba mu Uganda batayizi kandi twabonye pankate zabo mu ibarabara kandi bazirihira amahera ibazi sasa rero urumva wo nk'ubu ari umuntu afise company afise product kanaka uwo musomesha gute kugira mwumvishe yuko product ziwe zibonekanye mu bikorwa vyawe azoba ari opportunity kuri kubera ko especially dufata mu muri yani tujye muri YouTube studio dusanga yani abarundi bafata inamba ya mbere mu kugira iki mu kuraba ibikorwa byacu umva ariyo UK yani United yani Kingdom yani Angleterre ariyo USA sivye abo bose nimbari abantu badukurikirana bisigo ati kuko wenda rero abo baravukiye ari yani yo bimuso ko batazikungye nisi bisigo rero zanga bikunda rero mu gihe yo baja kuza tukavugana tukagiye filme tukagira yani inuze twekoresha bacavuga kumbe bwa bundi nimba wenda nka Bruce Melody bamushize bamweje ico kiraka aza kumbe no mu Burundi bibaho base none bazobimenya gute mu gihe bishira mu mabarabara tubizomenya twebwe barundi nyene kandi bo barundi turabizi nyene yuko ihari ni ngumba rero nyene bisoka nyene no mu Burundi nyene birahari none bizoshahe kuko ashakuza umwana avuye hanze akavuga ati iki kintu nakibonye muri film ya STONE muri film ya STONE kireka ndakimwe mu byumve rero kwe kabisa turakeneye iterambere kandi bajyana baba bafise amafaranga kuyiye baba yafise ariko nigeze kumva nuko company yose kuri mu Burundi haro percentage bayaremeye kuzofasha muri kiritire ariko ivyo byose sinzi ngira haburu bikurikirana inshallah uzoshika gusigiye kimwe nabo bidushiye nare hose arigeze kutubwira ko kuri roto roto rayizi bibatombora umengo bibatombora yageze kutubwira ko yari yajije gufasha kiritire ariko nk'ivyo byose sinzi yo byahereye kandi tunasaba yuko ubushikiranganzi bw'umuco kama ngo dukurikirana natwe bukatwitaho kugira akazi kacu gatera imbere nkuko bitaho commerce bakitaho uburimyi bakitaho ibintu byose biri mu kujya kuruwenda bafasha abaganga kujya kuno bafasha abantu barima reka ndakwereka babona nka jewe ari umwana nzi yabayeho kubera indirimbo kubera indirimbo bari bamaze kuganira bwembe gahunda y'ukujya yarumva umuhungu barajyamana n'umukobwa muterinda ariko bose barakira abanyeshuri niwe ari bwishobora abaca bashaka ukuntu bogenda kwikurayo bamaze kuganira gahunda bwembe n'umuganga amajya ndirimbo yanuze ya maybe no ajanta tazaliwe nimekubali mimani ya kwangu J-Fire na Shani Queen yendi bimaze gusohoka baje baca bahindura ivyumviro mu gihe umuganga aramaze gusinya yuko agomba kuzokura mwiyonda umuririmbyi araririmbye igenda umwana aravuka bisigwe rero bace babiheba kwera iyo ndirimbo yani na filme rero dukora ari duhindura ubuzima bw'abantu benshi umva abarimi bararima tukajya tukabishima ariko ari abarima bagahemukirwa bakabumwe bavyifatamo tuzo tubikina muri film agaca wona solution y'imyanzuro agomba gufata umva muca mage twese yani dukeneye support ko nimba umuziki na film ushobora gutanga ubuzima mu gihe hari aho bijyanye bishobora guhindura ibintu cyane bigabasha guhindura ibintu umva busha tudukeneye support kugira ngo twishingikize tuvuga ati ni ngo tubishizeho nyine gukora basi indirimbo yatumye umwana baho mu gihe umuganga amaze gusinya ko umwana agomba kugwa
none umva gato umuririmbyi n'ujya muntu yize amashuri ninde muntu akomeye n'ujya muririmbyi ibyo birashoboka kandi nizere yuko bisaba sensibilisation kuko hari igihe usanga nyine abantu badatahura ibintu batabibona kumwe ko mwiwe mibona Stone mwiwe misi kinye film hano ngura umusazi baba gati ibyo bintu rimwe abantu batujyana namwe bizotushikana ariko uronsi baturinzi biratugaburira sawa je naranembereza amasede je naragenda ahantu mu gisagara hariho hose mbona abantu bogura amasede nagenda ndayatwaye byarashika papa kambwira none wewe nibiki amasede iri gutembereza urakomeye warakoze icyo ukora ariko sibo kubera ko babonye bo bakuze barima bakuze biga bakuze yani arabaganga bakuze bagaca biza neza ko ubuzima buri muri ibyo bintu ariko tuvuga abana bacu bazoba batomboye ko yahisemo kuzo umurimyi azoba umurimyi yahisemo kuba umuganga azoba umuganga yahisemo kuba umukinnyi wa filime azoba umukinnyi wa filime yahisemo kuba umuririmbyi azoba umuririmbyi bivaye no kungere twe ivyo tumaze kubitahura kandi ko binatubeshaho nyene imiboro izo bintu kandi shiza chibi ibintu ushaka kubikora n'akazi kariko usho kabisa kuko kabara akazi officiel niko kubuza gukora ibindi nyene abantu rero batahura film kundi nakazi kuko mu bindi bihugu filme ni ikintu cinze nko mu Buhindi filme nico kintu cyambere cinze amafaranga menshi kwe ariko uje kuraba mu Burundi rero menga baracabona umenga abantu bakora filme nyene ni ibintu dukora barabe tu gusa nyene byo kuryohera ijisho kandi bidutwara amafaranga filme ziradutwara amafaranga wewe uje kuri YouTube ukaraba filme yamaze isaha twe twayikoze ukwezi hajya rero nawe bimaze isaha twe bibaye batwaye kandi tutanitayeho kungena usutanga umuntu yanayiravye agaca mu bati nimuzane ukoze no gutubona ngo bino bipugu navyo ngo biranadutevya usi biranadutevya two twari amajoro ndazi ko turakora ariko byo tukavyirengagiza ko to tugatinda tuko dukora akazi keza kandi tudushira no gukora kugira ngo byanga bikunda ejo bizotahurwa tu ababosi bamenyani bace bazavuga ati petit dukore kuno kuno hari n'ikindi kintu cyo usanga filime irimo generation imwe niko vuga usanga irimo generation kuva ku myaka 30 kumanuka canke basi 40 kumanuka ukabura generation y'umuntu afite imyaka 56 ari muri filime ni kubera nivyo sivyoroshye je soko rwanje ari umureni Nurumva no mugira ngo aze gukina film. Papa wawe na. Papa wanje we ni mitende kuko yarakina amafilme nawe nyene. Ariko rero nubusa yani nakavirigire 9 kwijana kabo ba papa bahari kwisi. Yari bame nga mu gihugu. Benshi usanga umuvye numaso. Umva ko yazo umbwiye ati ngo vye ndashaka dukore filme nyine akibaza none burya ku munsi kwanda baduhemba ngaho rero n'abatazi ko filme baho umwe wana ngo filme muba shaka role hagakenwa nka sokuru wa Stone mucabe bigenza gute mu gihe habaye ikintu nico aho onye sokuru wanje ucumukura bica bigenda gute sokuru wanje tuce tumukinisha nka umengo yarapfuye ariko akiri umujene urumva ariko ngo aze ari sokuru wanje nyene ukunyene jenga shambira umuntu wawe bakenera bibi wasisi nawe nyagomba gukina aba yarapfuye oya gifate ni sele tumukeneye nyene abaho tumubona ariko akina yake tugenda ngo mu buyindi wenda kumurondera yaze kugukinira niba nashaka kuboneka no kwindera wasimikana na filme bavuga ati bakinishije umwana na papa na nyokuru wiwe ngo mu mama asha yo cyangwa umupanga ashaka papa mama nyokuru nishaka azoba ari filme amateki yone ariko ivyo byose bizoba kuko nitwamara gukura twe twakuza myaka 60 baba jera zo ariko batayinukiyaga bizoborohera kuko twebwe igene biba byaratuvunye bo bizoborera ko duca tubikora twebwe twigeze kubikina tubaze ko basoko ugasanga nka muntu afise nk'umwana wagacakina film je ngacaza nka soko nka sekuru wiwe izobyumva ubwo mbaze agaciro kabyo kana aya nawe sinzo kwiza imyaka 60 film starafatisha mu Burundi oya twosha tubira oya kandi birashoboka ariko guhindura ibintu bito president wahora tubwira ati Korea
yahindutse mu myaka 15 yonyene mva twe ni twavuga 5 none twogira umwe birashoboka gusa nuko abarundi bavyumva bakabitahura kandi munibaza yuko technology sigaye iteye imbere sana gusa abarundi nabo baba update of course reka ndakumenye umunyana w'imitere ko papa wanje yakora filme nivyo iboro barangiza bagaca bakora ibintu by'amasede uvyo batwara amera menshi sasa mu gihe agize lancement officiel akabona nabwo bisohoye basanga amasede yose amwombeye ko umva bica bimutira kuvuga ati ngo filme irarusha kandi ugasanga uburyo wakoze filme nabwo amuhuje ahubwo burya ariko arakira bwo kwidandazamo ibyo byamuhuje agahita agira icyo cyo bato nyene no ariko no munsi bano kungene yani social media zaje bice bitworana ico duhangana tuvuga ati kurondera kamera n'amababi badukoresha nyene ama dupostinge kuri YouTube nyene ibisigaye ni Mungu ako byanga bikora ni buke zoze nyene kugenya nyene ama platform kuzo turadandariza kwa filme yacu nyene ni kuri mugaza nawe yanteye inkuru kuntu bakamera na bya bisede mwe bandi kuzungurutsa ugiye no kuvuga umwanya wafashe uri kura kamera wangana n'umwanya uza gukura ibintu wakameye nibakameye ibintu by'isazi cyane byabaye isazi cyane ubonye kubuye n'ibitendo babonye iterambere ibintu bigenda bihindukanye kandi turabibona nyene yuko ibintu bigenda bihinduka mu buzima buri nibiriko ubu bigoye cyane ego hama STONE uri kurora ikintu wobwira abafana ba filme ndundi canke ba STONE and CYCY na cyane ko matubwe ko filime Urukundo Rudashobotse ngiye kubandanya azoba ariyo yonyeshe tuzoza turabona n'ibindi bikorwa cyane n'iyindi filime kandi cyane mugira mube busy gusa n'Urukundo Rudashobotse paka oya tuzokora n'izindi kuko ari nka filime twa Shame yoyo tuzoyikora ariko izo posti zizokogwa ariko Urukundo Rudashobotse maze guhera ariko nk'ibisanzwe nyene ngene twayivuze nyene genda gukina handi abori duzo nisanzwe ko nyene madame wanje ari free bazo wanande henshi atandukanye usije mu Rukundo Rudashobotse gusa ese bizogenda gute ntibigoye azokwitura he bizogenda 61 086 856 cyatwandikiranye nakavugana nawe yani avugana nawe cyangwa avugana nawe na manager oya nyene reka ega je sisi niwe CEO je ni writer je ndi umwanditsi je ni umwanditsi wewe oya CEO ni sisi ahubwo wewe oya sisi niwe yari nyine cyumviro niwe yari nyine cyumviro niwe yavuga ati gute turamutse dukoze channel turada posting uvuga niwe yatanguye idea kandi every day CEO agomba kuba ari umuntu aba yatanguye icyumviro cyo bintu so sisi niwe yatanguye icyumviro kandi umva rero jewe ndumwanditsi urumva mucamenye no muri team yacu nyene umva sisi niwe CEO cyangwa ndumwanditsi umva rero sisi cavugana nawe utongenera zorongera STONE bavugana inimero ni zoje niyo bazovugana bamaze kubihuriza ko nyene oya nanone yarondeye uwazorondera wese muri we kuko murabiganira hama mugafasha decision kandi bazaye kukoresheje sisi ntuzohomba naruhombo friend naruhombo rurimwo ntuzohomba je ndabikubwiye kandi ko ndabivuga kandi abizi numva ko agenda kuboneka mu jisho media muri Aisha kandi umukeneye ubu niko kazafise kabisa ubwo mumukinishe kuva ku wa mbere gushika ku wa kangahe araboneka nuko no ari ready gukina ari tayari arahari we gusa nukubaza gusa baba bayi nimero mushaka guca kuca nyene 60 086 856 kwani mturabarundi 61 ubusa na 86 amajana 856 yarabana nimero zanga zigora mu kirundi nuko nyene kandi nyene bitegure nyene kabisa nyene sisi azuza gukina muri Aisha agiye gusha nyene ubu rero nukuvuga ni filme kwenda mbere of course ni filme kwenda mbere kuko reka nabwiye ikintu kimwe bijya bintu byo kubanirana abantu kudasohoka gukina ijyane kubu musaza mu buri selfish kubera ko haje usanga like we Simon ufise kubora ukina atandi muntu yobishobora sasa mugihe nje kukwitura kandi sanga umengo yani mba ndemvye bageta bambanira nyine ivyo biramvuna umva cyangwa navuga sawa ntaribi reka nkore cyane
maze gukora cyane abantu bose nzoba mfise nzobashiramo wa mutima mubi wo kwiyumvisha neza ati ko agaciro kawe kazoba gahari mu kwanga kugenda gukina ahandi ese hako mugiye urekuye umuntu nawe agashayosha mu by'ukuri bamumeje n'umutima mwiza nawe aho zoja hose azofasha na wa wundi muto yagitangura kuko ntabwo bigeze bamugora mu kuduga. Gusa Stone harakantu maze iminsi mbona muri filime ndundi usanga umenga filime ndundi aba bafise utugwitugwi bajya bafise akagwi kabo namwe mufise akagwi kanyu we na sisingira n'umundi mufise kandi akagwi kanyu bikagorana yuko hazoba ikintu canke filime twatugwi twose duhurirako biva kuki kubera iki nk'utu tubona filime irimo wewe Fani Abere ihuriro Gasore Mugisha Bidiga n'abandi kuvuga ati iyi filime mu by'ukuri irimo bakinyi nka 20 ba mbere mu Burundi ariko barakora mu bisanzwe mutaje navyo bigoye cyane uzi kubera iki kuko nka jewe dufate nk'ugiye mu gukina nk'umuntu avuze ati ndashaka dukora filime ndambwira it's fine ariko rero ni ibintu bibiri okay tureke kuvuga ngo kwandika filime yani cyo nakine mu acteur principal nyine mu assassin kandi rero akenshi acteur aguma abari umwe assassin abari umwe urumva none wumva nga anya kweri dufate like Fani ashobora kwemera gukina akine nk'umugenzi wa assassin kandi ari mu actrice principal Mugisha ashobora kwemera gukina nk'umugenzi wa Gasore kandi ari umukundi kandi ari mu actrice principal kuko akinye nk'umugenzi wa Gasore wese ubone ko Gasore niwe akina mu actrice principal. Ivyo ni ibintu biba byumvikana mu bisanzwe ni ibintu biba byumvikana abo gusa nyene ikibazo gusa kiba gihani kuya kuba wumva ati nyimbe kujya ku bisamo ngo abikemwe abo mwana tuzikora kagenatwe tuzikora kagenatwe muri cyinshi natwe badushira ahantu nyavuga ati nabo kanya nakaba oya jewe kuco nifuza nuko habaho ihuriro rya twatugwi twose nkuko mu bindi bihugu nawe ihuriro ry'utugwi twose uraduke ya wewe turabikubikura nkakujya bajya batipe bakoranye bose bakora rya expendable bari sha ujya n'umutahe muzee abo bajya baba bakinya action akenshi na prison n'indozo ngahanya bari ubuzima bubi bari ubuzima yani buwanitse nyene biba kiretse hano musakoze na episode zorangira kumanuze n'ijya papa sava 300 300 episode yewe nawo umwe wese yoronka ayo genda kira ko biba bigoye n'ukuri biba kandi handi nibaza ko bigoreye ni kukuntu usanga abakinyi benshi bifitiye channel zabo ugasanga umukinyi ni manageri ni CEO bwiwe nyene umucanye rero mu bindi ucana umengo ugiye kumugira umucakarangira niyo mpamvu yabigoye kugira nk'uba uhamagara ujya mu kinyi wundi kandi amaze kuba aje iwawe acabona umengo uramumanuye mu hayi sene tutatu nyene kandi watanga ayigira mu acteur principal aho ni wawe nazo zakuba mu acteur asanzwe sanga nubwo yuko bitwabiri ukugasangura kubera kujya kuntu uko guhura kw'aba abakinyari benshi kandi benshi babatswe usanga rujya anyumwe umuhagaze niko kurengana yokomera gakina kandi rero kirase ne gusanga umuntu umurenganishije atani impamvu nimwe ihari ariko ariko bose washatse gusa yuko aboneka muri filme yawe none Simon ngaho kwemera kurengana gusa usata kino akimisobanuro kimwe gusa bakubona gusa ko waciye mu wenda muri regala muri filme gusa kugira wenda wasanga rero ngo araja abantu bakwashwara ngo uye murekane ushwana nibibi agaca banda wowe tunya urukwera kwe wenda bigoye cyo kandi of course kana gari kuko nga anyu turafisa abacteur principal gusa n'abactrice principal urabona just like urabona Jenny acteur principal urabona mwanya wa comedian mu acteur principal Sisi ni actrice principal urumva Alvera ni actrice principal Nuzeye ni Fani ni actrice principal Chiza change ujya Sani nabonye na actrice na acteur principal urumva sasa abo bantu kugira ngo ugende Gasore nuko nyene ujya maybe Marion Aberi nyene ni nk'ibyo onya abose acabande usi kandi noza wigize wandize filme ucuvuga ati ngo yani ni ugomba kuba acteur principal uja basangira rero mbwira nje nzokina heje umva nyine nashaka kuza kumfasha nka amasene abiri jewe
kandi biba byumvikana none ko mu bindi bihugu biba bishoboka reka ndakora ikintu kimwe hajya anya baba bagiye kurwanira bose hamwe urumva ni urugamba baba batanguranye urugamba baba batanguranye bakagenda kururangizanya maybe muri abo wenda hazoba bazogenda bagenda bapfa ariko bakaba bagaragaje ugufa kwabo bagwanye yagerageje ukwitanga gukunda igihugu ukwitanga gukunda abantu isi yene ugufa ko cyangwa gashaka nakapfuye bye yafuye yari yagerageje biba bitandukanye no kwinjira muri filime bati muachane sio fresh kupigana ugacha gukomeza biba bigoye nicyo gituma nyine gusa nyine ubuse nyine twaba gusenye byashira ku rukundo uvuga ati nyine kumukoresha kandi nuko nyine kumukoresha fani sunza kumukinisha ngo azokira amasena abiri kandi mvuze ngo ngiye kumurondera mbazi neza ko agomba gufatisha nyine muze none ntamushize kuri sene nyinshi abantu biyo bazora amafilme bayiheze gute umakumusha abonye nafatira ko numu acteur principal afise fan base yiwe ubona nimubwiye avuga ati nyene ngiye gukoresha nkujya mu gasore ni nkonda mu kishisi nyene nubwo atokira mu acteur principal ariko akine nk'umu assassin kuko nyene ivyo ni ibintu bigenda bicana no kuvuga Stone bamuhamagaye hanakeye sene zibiri zitatu ntiyogenda cyane Eshabwe wakina Bram. None ari kontra nawe bwati wewe kontra tuza gusinyana sene zibiri zitatu sishobora kugenda sishobora gukora. Kandi ugasanga amahe ana mafaranga afashe sishobora kugenda gukora. Sisi nawe ni wowe. Wala Sinzi biba bivana no kumbwira umuntu yibendinze buze. Birabana nk'ubu Jeff se filime y'isene 10. Wenda guhaye zitatu ubundi zitatu ubundi imwe. Okay, muri zo sene zitatu yani imbonekemo ariko mpindura ibintu canke ndabisige ahantu bikomeye aho muza kuguma musiga yani muza gusigara muko yavugika kubene mwego izo muza gukora ngwarana zose mwaranire yani kubisivye izo biri kugira ngo ni naka yabikoze ibinyi umva wewe wanga kuba umufigira nyine n'ibiro niyo ushira hapo ni nafadika nyine n'ibyo no byane n'igikorwa y'igikore fresh yo man ngavyumvise yo yakuze bari gutegura film kifuza gukinsha abakinyi bose bo mu Burundi baze wige kuri ico kora filme ugati umuntu aramutse aje azoza jiste yani kama mukoza kirangiza kuwa umuntu baci bamucizosi uwundi muntu ace yinjira amaze kwinjira usi kujya umuntu bamucizosi amaze gukiza abantu bagera 10 babantu bagera 10 bose bazogokora ukuri turashimye naka yapfuye kubera twebwe usana barangiza bone baza ko twaganiye byinshi ariko turaraba filme zo mu bindi bihugu hanze kuko twirefera hanze kuko ibintu bya filme nta byo twari tuzi tubikora kandi twabibonye mu bindi bihugu ndavuga Amerika uburayi Azine n'ibindi ariko wowe uri kuraraba filme bakora ubona bakoze filme zerekana ibisirikare byabo byerekana ibigo bikomakomeye byerekana ama technology yabo berekana ibisata by'igihugu bikomakomeye general kamona ari general n'impuzu z'aba generale nimba ari muri etat major ukahabona nyine kare etat major nimba ari muri banki ukabona kari banki ariko tukorose mu Burundi filime mukora nzazindi umugore yahukanye umukobwa yatwaye indi wabo umugore yashwanye n'umugabo uburozi umugabo bamuhaye imisango biki n'ibiki habuze ikigira mu Burundi tubone filime ziri base kuri ivyo bintu bikomakomeye vy'igihugu wende mambo usanga ari ababikina kuriya kuntu ni kubera ko jero banyigati ni kubera ko wenda bafite ibyo bibazo byinshi bakaba bumva ati rero ni ngomba bagende babikore nyine muri ubwo buryo kandi wende mambo tugwe tubitekereza ngaha dukina ibintu by'amada ibiki n'ibiki nizo biba bituragiye ishinga bivane n'amaso yacu abasha kugera n'amatwi yacu abasha kumva umva rero je bingoye muzo cyavuga ati mumene nandike filme nibaza ku kintu nzi neza yuko yani ntafitiye ubuhamya ese kandi kindi naco ngandubwiye ngandukere ari aborwa cisanga yani nka film ugasanga ngwete ngo sky fall mbari angels fall none ugasanga umuntu yari umusirikare abagize bolo by'amakudeta nyine ngo president wa Amerika ngo aramushize hasi nyine ibintu n'ivyo wonya naho kandi kindi naco nanubwo umuntu yotwa nabimenya neza yuko zijya muzo akoresha zigisirikare yuko arizo muzo z'abasirikare ba Amerika kuko tubibona muri film kuro harawo usanga film yani muzo abanyamerika z'abasirikare zitandukanye nazo tubona mu mafilme
kubera ko niho cyo tumusanga nyene ubona ati wenda ugasanga Amerika rero namwe nimba byo babiri uko tubone izitandukanye n'abasirikare b'u Burundi ariko atuboneka ari impuzu y'umusirikare kuko baraho kuntu mudutura mukagenda nk'umupolisi gatangaritse agapira kanise ko polisi ngaha ngo n'umupolisi nyene none n'ibyo si bishoboka nyene jemba n'undi yambaye impuzu z'umusiti ngo n'umupolisi kandi impamvu rero impamvu niko urazi ko basi nimba dufise nimba twagize nka sene z'urusota cyangwa polisi ziya mpuzu z'igisiti zaryoshe gukoresha na rujyo rurato izagishe gukoresha of course yagishe gukoresha ziya mpuzu z'igisiti na rujyo rurato biraryoshe gukoresha kandi impamvu twebwe tuzita kandi twebwe tuzita z'abasiti niko ko abasiti tuba tubazi ariko umunyarwanda yibonye cyangwa umutanzania cyangwa ujya mu aba muri Amerika abacavuga bwa bundi muzu z'abapolisi aba mu Burundi ziba zimeze ukuwe mu gihe batagiye kuri social media basize abasirikare nizo zitayoberanye muzi umusirikare urabona ati jya n'iteni y'umusirikare urabizi nabonye ntayo nyine usubize ko zirare ko nazidandaza wogenda ukayiguruka yamara ngo oya none kinyamukuru ubushaka gusa tashi kuko aho uzoja hose abasirikare bose yani ni tashi ningo sha mu mafizo tubanze kubona mu banyamerika abe ari mu bazu mu bayindi abe mu Korea bose yani gomba kuba ari tashi ndavuga original para zimwe za fande nyama none zone wowe bikoresha gute nze reka ndabwira none kana bwira kimwe za fake none reka nakwe oya impamvu ari za fake impamvu ari za fake ni kubera ko twebwe tubizi ko ari bya fake ariko umuntu wese abibona ega niko nje yakubwiye ntabwo tuzi ko aziye muzo abanyamerika bakinisha cyangwa abantu bayindi bakoresha z'igipolisi cyangwa z'igisirikare yuko arizo muzo z'abagizi abasirikare bo mu Buhindi ariko umuhindi wa Vrarera mu Buhindi arabizi yuko zijya muzo bakoresha atarizo muzo z'abasirikare bo mu Buhindi cyangwa muzo z'abapolisi umva rero twizeye ko bateguka hari n'igihe nacyo usanga ari iz'abasiti igihe usanga ari iz'abasiti ariko ko tuba tuziye ko tuba tubibona tubiri tuzizo baba bakoresha ari yani tuvuga ati cyaba byakoresha ibintu nzawe cyo gituma rero wenda twoshinga mu buryo bandikamwo filme ago dushingiye ku byo ya location na production yabo cyangwa ubora bikoramo sha sinera ko bikwiyenza kego ni mama nye tuzokoresha iz'abasiti mu gice dukeneye kuvuga ati ikinyamukuru tugiye gutanga message kwega nta filme dukora cyangwa ugasanga igihugu cyabo kireba arekuriye igane ko usanga no mu Burundi birekwa ariko mukaba mutazi uburenganzira bwanyu ugasanga ntujye utwoca none kuba kimushaka mu kintu ntimumenye uburenganzira bwanyu aho bugera mu gihugu murimo no mu byo mukoresha no mu byo mukora oya impamvu wenda ni kubera ko nshinyoma histoire yani jewe ndimbashige ku rukundo no muri byo byo bana wenda umunsi nzobona yuko nyene kwandika filme yerekeye ibyo action nyene ivuga ati nyene byo igisirikare noce ngenda kubaza rero rege birashoboka ko ushobora gukoresha nyene izimunzo hasabye iki nandike ikete nandike ndajyandikire nyene ni umugenyi nyene kuzurikoresha kandi nyene niko nubona yuko hazogera izi story nyene zo mu ngo zagereho zibe zitagaciro mu bisako mu hindura story none acho twaye tucha twinjira ya mu ijisho nyine muri Evil Spirit none bako kandi naga creation gatandukanye je tubona muri Evil Spirit bamaze gutanga kurevya inkundo tugenda gukora muri Evil tugaca tugenda gukora Evil Spirit narimo nshaka kuvuga ati ibintu muri ko mukora birarenze bitiri mukora ibihuye nyene na n'ukuri kw'ibyo tubayemo aho kwando wewe ni gihe cyo gutekereza gukora ibintu nyene bizabiri nyene bidashoboka ariko tubitire nyene gushoboka ko ubwo bushoboza abakitwahawe nyene ndora zivo spirit we right akareka yani yaro mutibiro mu the flash yo mu bunuze yavuye ari aboraza mu oye abina amateka ali nimba ari wazeta ni yitwa Berin Nothing the Flash muri Evil Spirit ayirimo kandi ni filme y'abarundi sabateka yonye ari Byron nyene yakiye muri The Flash ari muri yonya Evil Spirit
kandi tunashimire abarundi bashoboye barahari ndavuga nka John Kane murundi ashoboye gukora filme iri novuga ko basiri professional mwana nibaza ari ikintu kibuze kugira twebwe dukora filme novuga ko zikiri hasi kuri we ico tubuze kugira tumuceko dukore filme nkijya canke tumusaba akore filme nkijya aha mu Burundi rega ubwo mutipe yabishatse yo bikora wenda usanga bwo kubera iki nawe atafukasinze ku barundi akavuga ati reka ijya filme yakoze yakine muri Tanzania muri Australia ntarimo baba Wema Sepetu bande kuko atagiye no mu Burundi avuga ati harimo abakinyi ba filme reka nabo bayikoreho yego kandi mo mugikora ninde ausha oya bure tugende gato tugende boro ikintu ukiri okay sawa dushobora kuba dukora ninde ariko nimba ngiye muri baraye bakora filme no kora filme nkabo we bezo biba bitandukanye none ibazi sivyo mujya mutipe John Key yakoresheje ni Viviane Van Vick sivyo baje batibe nibagikora karashika baje batibe bakora filme none ucuva yani wowe uretse kwanza yani uvuye kuri ninde usimbutse nuze gukora karashika usimbutse nuze gukora nimba ari nkina nico uje usimbira kuri nuze tegereza ico kintu bagime kika sense oya ari ibintu bimwe abantu tugomba kwemera nyene kandi namaje ico kintu ambwira ati ibihugu byose byaraserukiwe Australia yaserukiwe na bino muri Australia jewe naserukiwe Burundi mu Rwanda bwaserukiwe n'indirimbo ya Medini sinzi ko film maze kuyibona Tanzania yaserukiwe na Wema Sepetu na Antezekio hari kindi urenza ko ngaho nawe nyine rende mu Burundi kandi kino yaserukiwe Burundi ujya mutipe nzeke ari agasene akinyi k'umukobwa arawo wonya kabye aravuga ati ngo urati Burundi avuga ngo ni abo onyera Burundi kwa mutima wa Afrika urumva mucama kijye filme na nyiri irimu gusa nyine bizota nimbe dutanga message ayo dutanga message dutanga message kuko yo copy neme kutarayibona mutipe yakiniye mu ndege duhuye umunsi araye kwa kamera mu mutoko bwarawitwa Beliza ngo none ijya ndege ni montage nkabye bo twabonye muri pasta ya Orege canke ni ya Fred ijya ndege yari ya Fred urumva nyene kandi hari abantu batarayiraba ahantu rero ibintu binagoreye ko bakora ibintu byiza kandi biri special ariko ugasanga barundi bene wabo ntavyo babona ntavyo bazi yego vraiment muirabi yakobye nemi ya filme ni nziza muzokunda gasene karaho ya John Key nta nubwo arazi guteka umukobwa aje kumuraba acagenda kugura ibintu muri restaurant acabizanga yigira nko mumengo ko arateka nyene igihe mutipa ari romantique nyene atazino muirabi ko nemi nayo nyene nziza Stone nizere ko tuganiye byinshi vraiment kandi nyene biri ngombwa gusa icyo twifuza ni iterambere rya filme nyene nijye ko tubona umukinyi wa filme yaguze umuduga yaguze inzu muri filme biba mu muziki kabisa kuko umuziki na filme gukwera bakurikirana filme cyane nyene batama bacu ba Farias twara abafana ubuye nabwo n'iciro yanyu mudufane nawe utaho serious nawe utaho badufana twara ibikorwa byanyu byinshi yani sawatani now nawe kuza badufana ubu vuba cyane ego ndakwibuza ukabushaka kuraba turabona filme Urukundo Rudashobotse aho muri comment kuri comment ya mbere muri iyi interview ushiyibona uyirabe hama kuri subscribe kuri Stone and CYC and Stone is the same kugira nturacikwa n'ibikorwa burindi kibazo z'abarati igikorwa sibyo Stone indwi mwanzo de episode imechange zibichange zitatu oya mundu zazatanga episode zibiri ariko bibanye no kungene yacu bitego bicaje ko tumaze gupostinga ya filme yani tubunya tuzo nka vendredi niko tuzo postinga indi episode ya kabiri ariko muri ya week tuzo postinga yani kabiri mardi na vendredi hari ukuntu bakora series bikagenda neza bakabaha abanwanyi mu nyuma basanga bakijajara kubera bamaze kubona bayikuze bakayikurikirana goza kutekica ukwezi utarapostinga mande bana no muri ikisho
none ngene yiva ku kintu nisere kwije jewe niyo serie ya mbere ngiye gutangura gukora ndashaka kubwire mzi kugira ngo mpostinge film ugasanga mumaze ikintu cha 2 weeks mutarapostinga biva ku bunebwe bwo mpostinga cyangwa biva ku bakibo wenda muwamukoresha ndashaka kugira ngo nyene ndabyinjiye mu n'ibyo binye nabyiteguriye arabiva ku bakinyi ugasanga abakinyi bamwe bafatiriwe ugasanga abafatiriwe cyo ugasanga ahagaze kakina ugasanga yaduze ruguru kandi yagize ko akina yagiye mu bindi bintu kubera kataraba akazi nyene nkuko utonda kandi kazana kudandaza nk'ubudandaza mu soko utegeza kuja kudandaza buri munsi yego nukuvuga naka kabaye akazi nyene ushira mu mutwe ati ndagakora uko bigenda kose ko nako gatwara buri munsi ugakora buri munsi nukuvuga rero mu supporting mu dukurikirane muze mu supporting ni kuraba ivyo dukora ni kudushigikira mu buryo bw'amafaranga ndabivugisha ukuri mu supporting byose birashoboka mu rukundo byose birashoboka kabisa STONE and CYCY ndabashimire cyane tuganiye umwanya munini bakunda kuvuga ngo nkora ibiganiro ngo birebire gusa nyene mba numva shaka kuganira na ingingo zifatira bikwiye kweri bihagije zikisanzura twana kuganira n'umuntu iminota 5 na cyane ko abari abantu ari umuntu babigoye ko muganira n'iminota 5 barubi tubiba ukabura ibyo umubaza neza nyine akamubaza nyine ugazamuntu ni sawa yego none urumva rero simo umaze kuva ari yayo uragenda nyene zace bigenda gute sinzi naragiye nyene cubihera icyo basaze katwashibire ku mwanya wanyu bye sawa nyene bye akaja basikamwe mu babwira nyene turabakunda STONE harakantu nogira navuze ugikora kuri Budget Day TV hari abantu bakunda kukwandikira ngo urateranya ngo ibintu uvuga cyangwa umushare w'umuntu usanga numva gifise ako kantu cyangwa hari mu bantu banditse zijya comment nyene mu byukuri je ntabwo ari guteranya niyagiye gusa mwe abafana mu mudatawuri ibyo umuntu abasanzwe ari mu ngo cyangwa kubikora yani kaba beef Hey mvuze umuntu abari kwashitsa support ya gushigikira bige bikorwa yani by'abantu yani bya film kugira ngo abakinyine bagere kure cyangwa bagize yo wowe na fani mupfiki bla 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 yani kukimaje fana na kimwe dupfa aho gusa aricyo dupfana na kimwe dupfa ariko aricyo dupfana ko je fani cyo dupfana ko je ndi n'umufana w'unashima Tendo namufana byatari. Akora uburyo nagera nkora ibiganiro kandi ampise ugejeje kubyumva nako mbaza ibibazo yani biba byumvikana naje gusene babishingiye gusa kuri we. Ko nyine of course nyine argiye nyine abantu nyine reka dukwiye ari umuntu igeze kuzana kuri twebwe ko yagwashaka ko dukorana. Ingingo za mbere amaze kwaza kumubwira ngo reka tubaze ko dukore cyane kugira ngo nawe ubanze umenyekane. Kugira ngo je twashwana uzogira uzotangurira. Kuko guhemuka yani biri mu bintu bya kamere y'ukiremwa muntu nicyo bituma resa bivuga gutangura ikintu yani tangura ikintu uzina byanga bikunda cyo ngiye cyo guzotandukana yani mu buryo ubuna kandi kenshi dutandukana nabi dutandukana nabi sasa gaje nabwo nteranya ko ikibumva umenga bashaka kubaza bijya babona canke biyo nyine sabiya abambari mu mukene kubaza ibintu bijya mu wabusanzwe mubona ako ari ibindi bintu kuko watu umuntu kenshi abari mugare nk'uwo sanga je nazi tuba turi ngazi faze ko turi twengera abo bamaze kugara connection bamaze kuzimera nuje azamo kubita magumi gusa simanda mukota magumi yo magasura ko mugore wanje abameze neza yani je numva bashaka gusobanura ati akeshi abantu yani kuri kamera arige benshi tuba twigira like nk'inama ako zimaze gukupa yenze ko tubimera yani inzara namenye maremare amwe yingwa nyene kuvuga ni tiger nyene babigoye sasa nyine umuntu acababera kugira ngo jite kujya ku umuntu ubusa n'umuzi muri filme kuko se wabari umuntu wanyawe mu buzima busanzwe ubwo rero ndamubaje nk'ikibazo ahubwo usanga nyiracishuye ukuntu gacu kumwe wa muntu arakara kuno kuntu kumwe ujye munamira kuno kuntu none uwo mumenya gute mu gihe wo bubuzi nka Gatarina nk'ungere nka Sisi abantu benshi bamuzi ngo ujya mukobwa ni icana kibi Ugiye caboheye nyina bukwe kugati nyene ibintu byose gwashaka wo muzi Sisi nk'umwana mubi kandi mu buzima busanzwe atigera atera ibibazo cyo gituma rero umuntu ushaka kumumenya neza umuzi kuya gukora kina muri film ushaka kumumenya neza umuzi kuya kuntu apostinga ifoto n'amajambo yandika
size biba bitugiraho turi bo jaho aribye naje ntakubeshe mura nihisha uyu mubona jewe siwe wanyawe siwe wanyawe siwe ko nkunda twenga gusa sinkunda gutangura ikibazo ariko gutangura ikibazo je ndakirangiza nyene Stone ndabashimire cyane natwe turagushimira waganiriye bihagije rero ko murafite inkumbu sisi na Stone irakumbuse no kuri yego frame mwakoze kudukurikirana nababwiye ko ukabutararaba filme Urukundo Rudashobotse kuri YouTube ubunyene uweze kuraba ikiganiro ucusimbirayo kugira ucubandanya wirabira bagende barabe nayisha batararabayisha bayitaba babe bararaba nyene guhera kunuze ya mbere ego mwarakoze mwarahezagiwe n'Imana mbandanye muhezagirwa Imana ibarinda akarenganyo yego shaho